n'amateka kuko ni kwa kundi ufuri intware kuko wasizeho ibintu n'abantu bafashe inzira yawe kandi bafasha abandi. Ikintu cya mbere umuntu akora no gucreatinga ibintu bituma societe nzima ishikirwa. No munsi mutoya wanshuti yabo saririmbye atapata. No munsi promoter agize atapata. No munsi juste Gaël twese tugenda twese tugenda amipro ntiwibagire ko nawe nagusengero nk'igare ariko no munsi umujournalist wa mbere utembera mu modoka asanga erega hari ndiri bivuga ngo ntacurambira yani ibodike fasi ari ndiri yavuze ngo no nibyo niko nashaka garukako ari Slam Sadbi yakoze yitwa Indoto aravuga ati kubona Yves Colina Ken pibahura umwe ari muri Hama undi ari muri Lamborghini Ami Pro Ismail niyo nkuru umwari muri Zip undi ari muri Prado irenze cyane usengeye none urabo ariko iyo uronse abantu bavuga ngo twaraguse bakavuga ati murazara ati nimubone ryanza rimwe uzagusanga ajyama hasi man ibyo bintu biriho ushobora kubura ivyo rishobora kubura kuko turi abantu sat tugaruke kuri iki kintu urumwe mu baririmbyi novuga yuko wafashangira uravuga uti je nubwo batompamagara mu biteramo je ndi capable yo gukora ibiteramo kandi binini ndibuka zama festival akomeye ama concert wagiye urakora ariko no munsi nituriko turabibona habuziki kugira ngo bishobore kuboneka ndashaka shira ibintu ahabona wazi uno munsi ntawe mvamiriye cyangwa ntawe ngirana public y'umuziki Burundi igabuye kubiri ari public y'abantu baraba TV za Star Times baraba ibintu byo hanze cyane ari bubake bo ngaha mu gisagara bamyeho shows zabo ni za quartier zifashe zamyeho kuva cyagihe cya top David Carmel ijya public iracari kwa iriho kandi icyo bakunda ni icyo nyene because they have money they have everything umuryango mwiza everything twebwe twamye dukorera bajya bana ntibamye baza sibo baduteje imbere twebwe baraturirimbira ghetto rero La Costa Beach imaze kubura harabuza abantu bakora ibiteramo kuburyo ibiteramo no munsi biba byose bitegurwa na DJ Paul ne vya babana bifashe nta biteramo bikiba bya biteramo by'abantu bato iki ntibikibayeho La Costa nta kibanza gihari cyo kubikoreramwo no munsi nta equilibre kuko show zose zitegurwa na Paulin office public umaze kubona affiche ya Paul umaze kubona ikitu cha Paul Snapchat iwe tu inamaliza mambo you see sasa aba promoters bavyuke kandi bafate mu mugongo bajya bana kuko nabajya ijya shira transmit ntugire ngo abantu ngo abana bo mu hehe mu quartier bayijamo ikibazo kica kiza ngaho uno munsi umuziki ugenda uratera imbere uko bukiye ko bwije aho mwari muri kahise none munsi yaratandukanye nimba Sadbi yakora dufate miliyoni 2 uno munsi byaraduze nibikiri hahandi bivene ingene umuziki waduze bivene ingene n'ibintu byagiye birazima cangaruka ngaho mbega uno munsi birashoboka yuko dusaba kubona bya biteramo bya 3-5 bya biteramo bishobora kuzamwo naba bantu usanga basa uburyo buka ariko bakunda Sadbi batamuronka kuko uno munsi Sadbi ariko urwego ruri hejuru ruzimvye aho nahandi bifatiye ariko tere ihari ni Sadbi bashobora kukoganiza akavuga ati abantu banje ba flowinga shishako bagira okay come the people indirimbo zo hanze zica izo Tanzania zica mu Baswahili shariya mu Buyenzi bwiza ameza zikendiye z'amanyarwanda zica mu Kinindo urumva bona na challenge z'abarundi bakora barifuza kubacana abanyarwanda paraporo yo kubabaru urumva sasa turi eparpie tugomba kuba umwe hakaba ibiteramo by'abantu bato hakaba ibiteramo by'abantu babayabaye na castle superieur yes nuko yemeze ni Sabi satura mabaf turiko turaganira nawe ibitari bike ama message ni menshi
ya bazi ko kuri Facebook turacari babandi nyene turacari muri 570 ntibagabanuka ama commentaire tugeze muri 900 tugira dukubite 1000 commentaire muri kano kanya rero nimwandika ibibazo mwifuza ko tubabariza hama tubibabarize. Hari umuntu yanditse satati ngo kubera iki ngo abanyakanyosha waduhemukiye ngo kera waraza gutegura ibiteramo ariko no munsi ntibigihari. Ni cya kibazo nyene gitaramo ca nyuma nateguye harya kuri Karabajya concert nahagiriye ikibazo kidasanzwe kubura sale. Abanyakanyosha bisaba ko ari twe dutera imbere kandi tukicreatingira sale. Uno munsi Kamenge ifise ku mutwenzi, Kamenge ifise era plaza, Kanyosha dufise hehe. Ugo ruzi kwa Kanyosha ruriko rukora iki? Abagwiza tunga bariko bakora iki? Okay, let me make money nzoza kuvyubaka. Inshallah. Yes, urumuririmbyi watanguye gukubita ama views menshi. Urakubita 2 million 1 million views kuduga. Uno munsi nigiki wishimira kuba imbuga ngurukana bumenyi zaraduze cyane vyafashije iki muri no muziki wacu, vyafashije iki abandi baririmbye atari Sadbi kuko Sadbi nawe yari yaramaze kubishikako. Uno munsi singiri wa muntu a celebra kuronka 1 million views, 2 million views ndabirengeye ayo ma record no munsi arafasha abaririmbyi bato kuri brandinga. Ukabona uko umuntu arose silver rose nuko natwe byatu brandinze. It's good. Ariko no munsi dufise focus. No munsi umuziki wanje uvanze n'icyongereza cyane kugira ngo ndonka handi. And abaririmbi bashaka ko tutera imbere cyane tuje hanze. Iyo turindi icyongereza ntibaturaba. And me nkavuga nti I don't care. Ndafise vision zanje. Wewe ndaho utandaba aho shaka ko bandaba bandavye biraba bimaze kuko objectif yanje yari ndabwe Angleterre, ndabwe muri Kenya, ndabwe ahantu hatari abarunje gituma gisanga tuvanga indimi. Ariko indirimbo tutavanga indimi usanga zironka views cyane. Sinoba victime wo kwiyumvira ngo views cyane kurusha kuronka audience yagutse hanze. Kandi nashaka menyeshe yuko no munsi system ya viewers iri easy kumanipula, kuhakinga, kugura n'ibindi. Let focus, focusing kuri Spotify, Audiomack, Apple n'ahandi kugira ngo tubashe kwinjiza amahera. Yes, urumuririmbyi wavuzwe kama collabo menshi n'abaririmbyi bakomeye bo muri kano karere ka East Africa. Maze no gukora n'amakuru. Maze no gukora. Warakoze na Sauti Sol, warakoze na Harmonize n'ubu wabivuze. Hari collabo zitarasohoka. Habaye ikibazo ikihe? Ni kubera Sadbi uno munsi taravye eta y'umuziki w'Uburundi ugeze ko bigoye yuko umuririmbyi ashobora kuinvestisa $40,000 kuri video. Nivyo bishobora kuba byaratumye Sat guskino sayezo collabo zidasohoka. Na sinshobora gufata $40,000 yanjye. Bashye umuziki gaho. Wallahi. No. My man, everything is business. Furondera igikolabo. Buri muntu wese yifuza nta muntu numwe muri twe yifuza gukora homba, twifuza gukora twungu. Don't tell me Sadbi kora collabo ini iri kuri $40,000 papa commentaire yako ndayifuta. Ndayifuta. Wanashima ndakubloke because nationally namwe nje muri concert hajya ntago za kuri ndaba. Ariko haje Junior Kizigenza ko mwazi kubona mu Rwanda bageze kuri etape yo kuzana abaririmbyi 50 baba Nigeria. Ariko twemwe urumva bisaba yuko abarundi baci ubwenge baheje kuraba no kumva ivyo mvuze. Asano uracumvise Sadbi ndibaza ko rwogambye yugurutse nkuko biracagoye ko investisa cyane muri music yacu. Nico ntaho. None ami habuziki abagwiza tunga muri kano kanya ko rumviriza Boje FM. Ikibazo amafaranga ari tuyabuze ami. Ahubwo wabuze kwabundi ko gukunda barashika ndakumvisha. Nimba n'abantu ba leta bari ngaha ariko atwumviriza yego. Bijya bintu no munsi mu Rwanda biriko biraba by'abaririmbyi batandukanye bava Nigeria. Ijya ni program ya Visit Rwanda. How people will visit Rwanda. They make visibility a partir ya umupira wa maguru. Baragise brand
very well branded Arsenal, PSG n'ahandi Bayern n'ahandi you see iyo ni namahera ahari ya leta yo ku brandinga igihugu dufise visit Burundi umunsi yashatse kwamamaza igihugu mu buryo bwiza atari mu buryo bw'intambara canke ibintu byo gushwanashwana ico gihe tuzoba turateye intambwe reka turabe ubu ibintu ko biduga pole umunsi umwe tuzosanga nyene icubahiro mukuru w'igihugu avuga ati habeho 20 miliyari y'abartiste batangaza igihugu muri ico gihe nibaza yuko tuzohabwa ijambo kuko hari ibintu bibamwo bikora abantu batafise notion yavyo ndibaza muri ico gihe tuzohabwa ijambo duhabwe n'uburyo to making a great our beautiful country ibe igihugu ciza tucerekane neza biciye mu muziki nuko system na politiki y'u Rwanda imaze gutahura ko maze kubona Kagame akubita foto na Brice Melody foto na Davido foto na Diamond he make visibility for his country and nuzanye bakazana ama-investor bakaza kuinvestisa mu gihugu abanyagihugu bakaronka akazi rero ijya utandukanye ngo kuvuga ngo aba-investor beinvestise ninde ko investingira $40,000 atanyungu abikuramo namahera y'igihugu rero ategeza gusohoka tukire promotion y'igihugu igihugu cyacu ciza abantu baze bashiremo imitahe turahari abajene turahari ngaha twogikorera neza kandi twobikora neza bikonguka bikagira ico bimari igihugu n'abana bazoza mu bisomo Yes, nuko bimeze ni Buza FM ni the number one soga station in our country, the sound of Burundi. Asante ramutse yitwa Landry Promoter na nyina rekara twumviriza. Asante Landry. Yes, nuko bimeze ama message ni menshi abantu bariko barandika. Nibaza yuko mu mwanya muto turaza gusoma ama message yanyu tugende turayishura kuko na ama message menshi abantu bariko barandika. Sabi uno munsi nk'umurimbyi amaze imyaka myinshi muri music industry nubwo butumwa otekerera new generation kugira ngo babandanye bahagaze nkuko namwe uno munsi mugiye ari kandi mukibikora neza. New generation kwaza mbashire muri mugakopo ka attention attention murabe abana muri hiti nimube nka izagenique kuko uno munsi haheze imyaka 2 hari umuririmbyi yitwa Amalon mu Rwanda ariko no munsi ntawo hari haheze imyaka twari dufise Arnovich n'abandi benshi ngaha bahari bisaba yuko turirimba indirimbo z'amaho nitujane n'ibintu biza kuko no munsi niba hinje amapiano gasohoka wari formule wamenyekaniye muri amapiano igiye nawo mujana nayo wamenyekaniye muri style z'u Rwanda za Kigali zije ujana nazo ziheze ujana nazo attention make originality things birashoboka urashobora guca aho muri izo ariko akagera ahantu ukavuga ati kubera ziba zigezweho kandi zazibiyetere kuburyo uziciyemwo je ndavyumva abarengera tuzikora nanjye rimwe ndazikora gucaho hama ugacuserukira ugacagenda wiyungira ivyawe originality yawe uciye ariko muri yanzira barakumenye ugacubandanya ririmba apana mapenzi gusa cishamwe ririmbye nk'akantu nk'ishari cishamwe ririmbye nk'akantu nk'imodokari twabonye abantu banteruye bajya abantu banterura mu ruguru na Simba igihe cyose hari indirimbo nk'izina nabona basara gusoma nkubise imodoka nkabona ukumva umuntu ukavuga ati aha ndashobora no kuyiterana akansama ntabwo barufise muri public because ari you must you touch somewhere bro you touch him somewhere ariko everyday love ari preno kukwigura uyu azoguflowing imyaka 10 ariko when you sing love hakaza undi mwana singing a love kurusha bas down anakutoka sasa pay attention ikindi nachovuga nagira ndabwiye ati congratulations felicitation for your job muriko murakora vyiza mu myaka iheze nk'umwe hari batanguye kuba disrespect ariko urabona no munsi ari respect fulani kiri kunabone yambara Big Fizzo Double J yanyambara urumva there is somehow abana bamaze kubona ati ebana baje baradukuriye muziki
it's so good and we appreciate. Congratulations mukazi kanyu kose mukora mubikora neza tena muko wakali naho irugendo rukiri rurerure icyo mutazoshobora gutahura keep calm to mutubaze tubabwire kuko nta Satbi wenyene yaremewe igihugu cy'u Burundi kuririmbira nta Fizzo wenyene nta Kidumu wenyene nta Wero wenyene ngo twaremewe kuririmbira ngo twenyene we need abana basha kandi bazoba bari strong kuko mutabaye strong bizotubabaza kandi tuzoba tubaye dutukuye muri eshek twege bakuru baye. Yes, kibazo kija kizanga tukiri kuri new generation uno munsi hari ico Satbi yoba ciga kuri new generation nimba gihari ni giki niga kuri new generation so bagihari no nta gihari nta gihari ariko shetse kwiupdatinga ncamvuga ko umpunzu urabona ko nambaye mu new generation kuba stylist urumva icyo kintu ubona ko ubugati new generation ariko kuririmba ariko apeti kwanza kidogo bateye si apeti comme ça ariko they have to learn kuri je bateza kunyigirako ariko no munsi nawe uravuga uti uyu mwana ni hakiza yankomye nanje no muhaga collabo nkamuduza ukubyerekeye ubushobozi bwo kuririmba ukuntu ubushobozi sukwiga because nimba shobora kwandika imodoka nkandika lyrics nkazijya cyangwa nkandika lyrics nk'inkuru y'ukuri I need to see undi mwana ayandika ashaka kwandika lyrics nk'ijya ndashaka umwana ayandika kandi ibe nkakujya ihumuriza abantu plus de 13 ans ndirimbye kuri stage abantu bagasara urumva marambona niyo kuraririmba kuri stage urakura urareka kuririmba sindirimba abantu baririmbira okay ariko ivyo ntibibe ari byo bashintege kuko everyone afise inzira ziwe zo gucamwe make sure ukoze indirimbo lyrics zitagira limit zitaraba abana ba 18 gushika 24 ans gusa make sure ukubise lyrics ziraba abana bato bakuze abatama make sure tu uko okay amabasi ikindi kintu gituma abantu bataraba indirimbo zanyu kuko abana bato ntibashobora kuduzwa n'abantu bafise amafaranga baja kuri YouTube n'abantu bafise 30 kuduga make sure abo bantu urabakipinze it's how Bruce Melody agira it's how Bruce Melody yafashe tere sisi kurabona indirimbo za Bruce Melody nta limit nta limit aracishamo akinyuma ariko ari indirimbo ziwe zitagira limits urumva so ibindi bizoza kandi buri gihe buri mwanya n'abantu bawo niko novuga ne bari 2023 abantu bawo baza ku mwanya wabo iki kandi bakora ibya 2023 nyene ariko attention ibya 2023 ivyubu byose bisa n'ibintu bitaramba gerageza mu mazambo make wow DJ Jackson yanditse kuri page yacu yanditse ngo umuziki w'u Burundi tukoranire udugire rimwe aca yandika #livemusic amaze iminsi avuga akantu ka live narabonye na Satbi muri kino gihe yaduze kuri stage aho se bande yiwe no musinigi kiungutse kuba ugira live music ugiye kuraba nabo barimbyi bashasha baza basake bagira live focus artist ba focusing twako turakivugana na manager Jackson muri Sweden Stockholm yiwe aho yaranyakiriye jewe nashise Sweden mbona mu Nigeria ikunda vrem yagize live ku Nigeria iwabo abandi bose ni playback ndasara GG7 ndarondera GG7 come playing the piano I don't need public kuyivugiriza on playback because playback ni low music nivyo byabaye na kuri kuri music nagize na haheze mbona baye nko gusova something cyari wrong unaona ariko ubu ndashaka gukomeza live abaririmbyi bose dukubite naho bari semi live ariko ari live ibirakenewe cyane kuko kashe nishobora kuduga nta gaciro k'umuziki koduga tukirimba playback nta gaciro k'umuziki koduga tukiririmba playback message ni nyinshi Hassan izi zose turazisoma nefsa
Umatere neza 36 ash kiganiro kico ndagirira ataraheze. Hano umuntu yanditse ngo urafise ukuntu uri piwa mu vyawe ngo urazi ivyo urimwo. Nawe yanditse ngo Sad baravuze ijambo rizima kuko hajya kubona Davido Diamond bafata ifoto ngo na president canke visit Rwanda ngo biratuma n'igihugu kimenyekana ngo natwe byari bikwiye. Ngo musabire akapela Sad Indirimbo yitwa tegura neza passion yawe ngo kuko ngo irajanye n'ivyo Sad bari karabamwo uno munsi. Tegura neza passion yawe kuko igihe kirageze ni wayitegura neza nta kibuza tuzohashika yeah. Izo zibika zaramagi mwana wa mama siko uwa mbere azoba uwa nyuma nawe azoba uwa mbere. Muri kahise basogokuru bababazwa n'ikimoko bahabwa n'abazungu ariko muri kubu bantu babazwa no kubona mwene wabateye imbere. Navukiye mu magari y'amastick n'amabenzi giye gukura birahera nshika umushenzi y'amatungo ya papa asa urwa n'ishenzi giye kubibona nkitamwo kuba umuhanzi. Wallahi jewe sinari umwana mubi naho benshi bavuga yuko mfisi abandi nabo bati ariko ko biriko sindemye mu shusho y'Imana wewe ucinyiza mwene wanyu kandi vyitwa kuri kurarondera ijuru. Amaherezo yawe ntayo nzi tegura neza passion yawe kuko igihe kirageze ni wayitegura neza nta kibuza tuzohashika. Ana umuntu yanditse ngo Sat wowe umaze gutahura ngo umuziki uri kuraja ngo bwira urundi gwaruka umuziki uri kuja he. Umuntu yanditse message ngo tatizo la muziki kubwa inabidi wasanii waelewe kwanza muziki unakwenda wapi. Iyo haje ibintu byo gushaka kwigira there is some question tutashoka twishura kuko ari igihe uvuga ikintu ukaboneka ko witaye imbere urije kone kugira nko kubizi byose ariko everyone have to adapt n'igihe hagezemwo. Umuntu wese ategereza kwiga vyiza satupinde ngaha fise kote positive zanje fise kote negative zanje. Pensi ko abantu ba promotinga cyane negative quarters than positive ariko ugomba kulininga ami pro avoga gute ijya aksa ya ami pro ndengeje ko nibiza kuvamo aksa than ami pro n'ubwenge bwawe. Use minds. We need smart people in our country. Tukeneye umuntu ushaka gushira post kuri Facebook irimo code akayidekoda. Sasa nimba nshira kuri Facebook ikintu kirimo code 300 commentaires muri 300 commentaires hagahusha 280 wumva ni turi smart. Tukeneye kuba smart rero nta kuvuga ngo objectif umuziki ukeneye kujahe ivyo satupinyo vyishura wenyine. Hoba komite y'abantu runaka baje hamwe bakayobora igikogwa. Yes, wa komite y'abantu baza ahantu bagaheza bakayobora igikogwa. Kuba umunyamahanga ari we yaguhaye agacira guhamagara hanze y'igihugu bisigura yuko no munsi imbere yo kabarundi bakabona. Of course bro, wallahi ntaso kuvuga nabi ko mumbesha ariko narasubiye ndavuga nti nimwe mwantunze nimwe mwangejeje aha nukuri nagejejwe n'amasengesho y'abantu benshi naririmbira ibintu biyumvamo kandi bibona nukuri ariko uno munsi mube mundetse gato nirondera handi ninasohora indirimbo in English nifate mu Burundi. Don't tell me ko ntakoze hit because jewe vision yanje target yanje ntiyari wewe and nureke kujya kuyishira ko viewers ko sijya viewers zawe ziraza guha power the song aho handi please guys please
message ni nyinshi cyane. King Sadbi uranyispira cyane, reka dukore natwe. Big up sana ngo n'amasanamu ni meza. Nakubali Sadbi, uri King Sadbi. Yanditse ngo Sadbi uvuze ko utazokwigera usohora collabo y'amafaranga menshi, utazokwinvestisa amafaranga menshi mu muziki. Tuvuge yuko Sadbi tutazobona amakolabo akomeye mva makungu n'abandi ko utinya ko investisa. Birashoboka mu gihe wewe unyumviriza utamenya how you can support me, ushobora kun supporting my brother. Nukuri murabizi brothers and sisters, twarabakoreye ibintu byinshi dusohora amafaranga. Ari n'igihe twakora indirimbo bikoresheje $5,000 uruzoka umufana hakutera n'agatege akubwira ati wasohoye urukato concert ntimuza, YouTube ntimujayo, Spotify, YouTube kajya naga platform ka promotion ukuri. Ariko muziki hajya mu mategeko wumviririzwa za Spotify 5 urumva. Ariko uno na system na card visa abarundi nta numwe afite card visa yo kupayinga online. Urumva we need to learn, we need ibiganiro byinshi byo guhimiriza abantu how bashobora gusupportinga music artist biciye muri za Spotify. Ofet turakeneye knowledge, turakeneye ubumenyi tu. Umunsi twarose ubumenyi no munsi ndamubwiye umufana wanje jewe ndashobora kuba narakoze ibintu nugo ntuhagarikira ngaye ibyo nakoze ni nubwo ntoshika kuri ivyo ariko ndazi wallahi abana bazobikora. Yes, ndazi abana bazobikora. Asante. Ikiganiro twagitanguye saa 9 twari gukora gushika saa 10 ariko turabandanje gushika saa 11 kuko hari ibintu byinshi abantu bariko bariga, hari ibintu byinshi abantu bariko barunguka. Ariko uravye no ku rubuga rwacu abantu benshi bariko baraza cyane. Sat waremereye collabo umuririmbyi Linoji waranabivuze. Ikibazo kica kiza kwemerera collabo umuririmbyi ubanza kuraba iki ni giki cyatumye no munsi wemerera collabo Linoji. Na feelings his lyrics. First sishaka gwa amafaranga, sishaka gwa collabo ntakuyumva ngove umaze kumva collabo jizingana. Ifo kenda kuyumve munyemeze jewe singenda kubishobisho ko hiti wakoze ngo iki singenda kuko I need pure artists. Ndashaka kweri Satbi umusatbi wejo azoba ari ebana itafari ihiye cankibuye purkwapa. And iyo mbonye ikizera umuntu ndavuga ni none basi sinogira basaga support ndabe ko nanje basi niyagera haya Satbi nzobe nashizamo akana. Maze kwikora for some peoples bakan deceive nkakunda umuntu ariko akanyereka yuko afise inzira zibashaka gucamo discipline kabantoya kandi mu buzima mu kazi kose ubukora iki ubufise tala ubufise utafise discipline y'akazi kawe basi ntacyo ushikako. Sasa mandondera twana twifite discipline tumeze nkanje dushobora gukubitwa amakonzi tugahora, dushobora gutukwa tugahora ngatubura. Rero iyo mbonye umuntu nka Linoji amabona n'umuntu ari umuntu ari inosa yimira fresh and ara coming down since twazohinduka acha bugufi n'imbere yanje afise hit zivuzwa hose ariko yashitse imbere yanje ari somehow ariko nzi ufise hit hose ariko ari imbere yanje yigira agara ngabwe ati peti tulia calm down. So turi ngako tujajingane everyone life yiwe. I'm sorry ariko Linoji vuba tuzokora collab ndayemeno ngakwirati. Yes, no gareme vuba tuzokora collab. Uno munsi nigiki wishimira kuri Empire Avenue? Uno munsi nigiki kikubabaza yobutse yuko Empire Avenue yarabaye ariko harantu wifuza kishikitigeze ishika? Sukuko ngo tigere ishika. No. Empire Avenue is a big platform iriho kandi yubaswe ariko nagize some deceptions. Ndavuga nire kangirere kire ndarekira ndarindira ndabe ko azoza basaba byumva
ni haba bavyumva je gufata umuririmbyi nkamutera kiki ni seconde bro ni leo tu kesho na mkaiko star yani tuzinanye nami prosi mama gani protie bana ndiko na msanii wangu okay hakenewe iki nimba hakenewe amafaranga ya promotion atoa kuko uno munsi muziki uracari hahandi dufashe ariko hakerezo kenegwa ko haja handi uvuga ati promotion ukwezi naya nta handi kuko no kwisi niko bimeze hose some money ya promotion ariko nga no munsi tuvyita ibiturire parce que turaci kwiduza ngo gufashanye kumbure hazogera ahantu igiro cyose kiba business ku buryo ebana je naje nga muri emission nahavuye wagiza kunguko wamvuze nagiza kunguko dona twashari umepata nikapata sasa tutasonga mbele aje mtu mmoja napata kandi nawe utaronka ivuge kugira ngo tutere imbere twese tugomba kuronka Kime Jackson yavuze ngo tudugire rimwe yes of course ni naho music izogira agaciro and this system zo gufashanya kila siku nisaidia no muri concert uzangu uvuga ati sabi niba nafisa 5 million wafasha no my brother I'm in business turi muri business nuko kampuni komeye ifisa mamiliyari dufashe nakamuna ariko mu artiste avuye hanze ugasanga mu kubisa amanoti becha hana shikira ni bitu byatari bro ariko mu artiste wacu cyenzo jya bike ngam narabivuze kuva charge tibona nzojya bike ngam kare udafisa au datego yibi okay koresha ushaka sat kuba uno munsi utagaragara mu biteramo vyose ugaragara mu biteramo bike ariko vyiza vyagufashije iki ibyo ni cyambere kwanza cyamfashije kwanza ku maintaining my brands urumva nshoboye kuja muri jewe konsere zitanu ahantu mu gisagara cya Bujumbura mu mezi 3 sinshobora nawo mpa amafaranga ndayanka for sure because I'm maintaining a brand yanje rero kuduza giciro byatumye nabandi nabivuze turi kumwe ndavyibuka jewe ngishize kuri 5 million Fariza gashaka kuri 10 million abapeti kuri 2-3 million watapata na watatoa ngoma music industry izoja muri amarche no musi nimba saba 10 ariko abapeti bakajya 2-3-4 bari munsi yanje bikwiranye na valeur yabo barasohora indirimbo industry kagoma amarche niyo ntahari Fariza dahari abapeti baguma basohora bakatumainteningira baba people bakaguma bakunda ivyabo gutyo industry music igakomeza itera imbere urumva jewe rero 10 million canke 20 million kuduza igiciro muri concert ntibyafashe jeje nyene bifasha n'abatoyi banje bari munsi yanje ari byo kintu naharaniye umunsi uraho ariko benshi baravuze ngo ibiki nibiki ntibabitahure genda ngati utamaye 10 million sinza utamaye twami ntihabitahura ariko no munsi hatanguye mu makermesse ati $2000 barangwanije cyane hari n'abandi bagiye barajya make kugira ngo berekane ko atacho maze by the way narifunze till now bro till now kandi donse bike ndashima donse vyinji ndashimira Mungu ikindi naco sabi hari abagwiza tunga bari nga kandi bakatwumviriza muri kano kanya ugasanga bariko biyumvira abartiste bo hanze batariko bahagacira abartiste bo ngabwo icu Burundi ico wabwira cyangwa ico watekera ni cyaye gasabi they make business bari muri business babona ko yobungugira narabivuze kenshi nageze hano nanje ndaba businessman ndatahura yuko bo bari muri business bazana ikintu kibazanira amafaranga ukora ikintu bitagufungukira gasani bibikunda bro nico gituma rero nimba abarundi bashaka yuko aya mahera aguma ngaha mu Burundi kuko je amafaranga ngumye ko ndazi mu Burundi wari wese ahura azogushikira nimba bashaka badushigikire ibyo biteramo by'abanyamahanga basi bareke kubiraba baze kuraba twego nabe ko bataduha amafaranga twego birakunda yes birakunda kandi cyane yes ni Buja FM ni hit connection ni the number one soga station in our country the sound of Burundi ni la meilleure des stations turi kumwe na Bizimana Abubakar Karum Sabi yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 989 avukira muri zone ya Cibitoki ga kuri école primaire Imbaza
amashure yisumbuye yiga kuri seska niwe turi kumwe hano ni papa w'abana batatu ase album zitari nke album yo ya mbere yitwa inkuru y'ukuri album ya kabiri yitwa iwacu afise romantic sound EP ase hello Africa niwe turi kumwe mu bwange Samerezi Buja FM turasigaje iminota 15 kugira ngo isa 11 zigere tumaze gukora isaha imwe n'iminota 45 nizaneza yuko hari byinshi muri ko muriga nizaneza yuko hari byinshi biriko birafasha ariko nizera neza kandi yuko hari byinshi uno munsi muri ko murunguka biciye kuri Bizimana Abubakar Karum abenshi bazi ku izina rya Sabi canke Satura amabafre n'amabuye. Sat kolabo ya Sat na Fizzo igeze Fizzo yarigeze kuyivuga Fizzo yari ngaha ati yavuze navuze umusaza avuga ati ebana Sat bi kolabo irahari nije ndamutebeje nije ndamutevya gusa kolabo irahari nije ndamutevya okay sawa anytime je ndahari nareke kudutevya nareke gutevya abarundi babishaka kuko je narasubiyemwe umunsi naravuze ni ko yanje na Farias niyo kuryohera abarundi gusa ariko twebwe nk'aba artiste dukeneye kuviza loin ntacyo yo dushi nawe ntacyo mu maya ngo Sabi mwiji ntacyo tubanezereza abarundi gusa ngira kubyo tufurahishe abarundi sino muri vision zacu za yanje basi nivugire nshaka Ashaka international ariko rero ko abarundi babishaka okay mzee yavuze wenyene ngaha tamzee kubana umuntu twubaha umuntu atubaha Fizzo sinamutahura urumva sasa mzee akuje ache gutevya akuje asaidie warundi wapate kolabo yao afu umuntu wese abandanye ivyiwe sijya gusa ko bija mu ngiro ariko mva since ko umvise ico kintu Sadwa ati kolabo ya Jewe na Fizzo ingene ndabibona yo fasha abarundi gusa ariko niyo dufasha gushika ku rwego ruri mpuzamakungu cyangwa gushika aho no munsi twifuza gushika nk'abarindi b'abarundi uno munsi kugira ngo dushika aho twifuza gushika dukeneye gukorana nabande target zacu zobizaye. Okay, well, if you need Tanzania, go work with Tanzanian artists. If you work Kenya, go and work with Kenyan artists. If you work Nigeria, epanuisa. Sasa ivyo ngivyo biragoye kuronka umuririmbyi akomeye ariko ari abapetsi bato babaza muri game ariko baba bakomeye muri ivyo bihugu urashaka kugenda ugacengetera atanga n'ivyo bine bitatu ukaronyo kolabo ukagaruka nivyo turiko turagerageza ariko umbye character $1 sindakumva muri no myaka 15 nibihe bintu bitatu Sabize mu muziki vyo mufashiki vyo fashika bene gihugu nibihe bintu bitatu Sabicuza muri no muziki bitatu nize nize yuko imivumo ari mihezagiro cyane nize yuko ivyo wewe uharura yuko bidashoboka bishoboka ica gatatu nize yuko abantu duhinduka kuko uko Sabi muririmbyi yani meze Sabi muririmbyi wa 2000 siko Sabi muririmbyi wa 2000 combien ameze kandi umuntu nuwoteye imbere ku mufuko mu vyiyumviro muri icari cyo cyose if utaruko ogenda wipimishe so turashaka kudatera imbere mu mufuko ariko ufite ivyiyumviro ariko buze ivyo bitatu go kwa lo gentil bro go faster. Yes, turiko turagaruka mu bibazo vya nyuma vyo kubaza Sabi duracako Sabi twishura tubandanya Sat urumwe mu baririmbyi bamazogira amahirwe yo guhura n'abantu bakomeye babanyicubahiro badasanzwe warahuye n'urongoye Union Européenne wanabivuze mu kanya yuko bari no mu bagufashije kugira ngo visa ishobore kuboneka kuvuga ngo ari mu mafashije oya gusa ibikogwa binashike kure n'abandi bantu barabibona nakoze natebeye ndi mu bikorwa byawo bon harabamo kuntu gufasha nyene ariko nta muntu namwe yafashe nabonye bampamagara sinzi kumburira ashaka ko baramfashije ariko just nawe umuntu ngo European canke ndoya ikibazo rero cagira kigaruke ngaho
uno munsi uronsa amahirwe yo guhurananye n'icubahiro umukuru w'igihugu akwicaritse mu biro vyiwe mu minota 5 uno munsi Sadbi yo mubwira iki biratandukanye uhuye n'umuntu nka The Hurt ni sishobora kuzana projet indaba je nyene ntiza kuzana projet iraba yubaka benshi ndashobora no kumubwira ibintu bitari vy'umuziki kubera yuko je mindset yanjye irahagutse hama ukadusanga bihuye n'umuziki mu nyuma ariko manje kumwereka intérêt ibi bintu birimwo nico byokungura umuziki icyo no mubwira hanini nyakubahwa nyine cyubahiro mukuru w'igihugu no mubwira nti make money muri visit Burundi and tudugi igihugu cyacu tukivuge muri neza tuvuge mu nzira nziza urabona ko muri Google ugiye andisa Burundi urabona ibintu by'ingwano tu we need kutabijya ariko dufise budget ya quelques milliards dushobora kugaragaza tugaho umunezero ndetse tukibagiza n'ivyumviro bibi by'aba jeune tugakreya biciye muri ico gikorwa tugakreya n'ubuzi bwinshi aho nikiri hafi yanje mbona ko ikiriko gikorwa n'abantu benshi ko no na Samia Suluhu nyine akoresha the artists sana mafisi ruhara ndakenera rero ko visit Burundi irimo vyinshi arimo arimo abakwa bacora abacapa imico nakaranga arimo dance moderne dance traditionnelle arimo impuzu abantu bashobora gushona cyangwa gukora impuzu ziranga kubera kitwambarizi kubera kitwambarizi ndio ko twambara impuzu zikoreye iwacu made in Burundi there is too many things zirimo zishobora kugira impact kuri economy y'igihugu kugutanga akazi kugwaruka ngeze ngaha urumva ko aho iyo nanye n'icubahiro yo yagavye cyane Sadbi no mu baririmbyi no munsi batanga nikore for sure aratanga ikore yes nuko yemeze Asan yumbi cyama commentaire mwanya wageneye kiganiro ko ari uyu ariko Sadbi nikiyo cha Jami Sadbi hari abantu benshi bamwumviriza ndazi yuko Sadbi no munsi ashobora kuvuga ikintu ico kintu kigashika kure. Yes of course. Yanabivuze mu kanya ati nimbuga zanje zonyene nshobora gushirako ikintu no munsi mu mwanya muto kikaba cyamaze gushika kure kandi ubutumwa bukaba bwamaze gushikira abantu benshi bashoboka. Nyuma ya Swede Sadbi ibihugu Sadbi bagiye kuboneka mu n'ivyahe Belgium, Brussels munyitege anytime. Ariko Sadbi ndibuka mu mwaka uheze warigeze gusohora affiche y'ibiteramo giye gukora hanze y'igihugu sinzi ko vyibuka tour ariko mwaka urabona ko tugeze mu kwezi kw'icenda abantu babagabo barondera ibintu ukabikarondera ibintu ukashaka kubifata bigagutoka rero fighting my brother sikuvuga ko mipango nje matumizi everyone he has mipango yiwe has strategies yiwe ariko haragiraho uzibura nawe zikakunyikana you see nibwo nizangwano z'ubuzima my brother I need to get this ndashaka gukora iki uhakigera washaka kugifata kikagucika urumva nizangwano umva mse uvyuka wiyumvira ati no munsi rero nkora iki mpanga iki ni kwa kundi ndumufighter nanje nk'abandi ari byo nshikako ari byo ntashikako ari byo nifuza gushikako sinzi ndayibone ari byo ntashobora ariko basi nkabirota kandi nzi neza yuko yabana je ibintu ebana sinzopfa ndabigezeko ariko basi ndabirota basi nkabivivamo nakanyagato kajya ice cream ngomba ko byakunda Asana reka ndabwira ikintu kimwe none Sadbi barabaye umunyamugisha cyane twavuze duti Sadbi aza kuva ngaha dukwije 5 y'aba followers kuri Buja FM tayari turakwije 5 y'aba followers kuri page yacu ya Buja FM ndagiye cyane and I'm so happy gustanga iyi exclusivity kuri radio because tugomba kugarukana ingufu za platform zacu abaririmbyi bose tugomba kugarukana ingufu za platform zacu nimba ndingaho no munsi I'm so happy cyane kubera yuko abantu bategezwa kugaruka kumviriza ama radio
ibiteramo byose gutyo umuziki ugashubira ugashuha Kabisa. kirazira kureka kumviriza radio kiganiro nk'iki Yeah. Vrema, uba niko akundi umisinga something zari gutuma ukunda umuziki w'u Burundi ndetse na true zari gutuma we invest samo ukaronka ikintu ariko karimo Yeah. urumva thank you so much sati turangize neza tekerera ubutumwa equipe nationale isurukino rudasanzwe izokinana twarahuye na equipe nationale Ethiopia aragaragara udufoto twakubitanye n'aba coach I think you gonna season nababwiye ati bonne chance ama mvuge no ngaha nimba bashobora kunyumviriza kubera bari mu gikorwa kidasanzwe ubutumwa buraza gushika barasagire imana ibafashe mutuzanira iteka mu gihugu cacu dore ko igihugu kibakunda umupira w'amaguru kandi kimevestisamwo cyane kuturusha twe baririmvyi urabona ko iyo chance mubandanye muhigira ko muhikoreshe neza natwe leta n'igihugu cyacu nicadufasha ikashiramwe amafaranga menshi nkayo ishira mu mupira w'amaguru nukuri kwimana tuzofashanya ibikorwa kandi bizogenda neza murakoze yes turangize neza homi munu Burundi my favorite song ndashaka kumva gatijwi rya Sabi imbere yuko tuyibumvisha homi munu gani wacu reka nkutume hariya kwa mama umubwire yuko mukumbuye iyo mwibutse ndasarara homi muntu Burundi ukagera hari Bujumbura ku mahira abiri utinda bakumbuye igihe kizoza tubonane yaga thank you so much hari ahantu yavuze asa hari iwacu kuri ya misozi iwacu ndakumbuye fisi ndoto zo gusubirayo abiwacu ndakumbuye hari ahandi naho hari iyindi nayo acavuga ngo asanga harya ubuto butegurira ubusaza inkoni nzo kwitwaza mu butama ni ngombwa ndayice nkiri muto sije ndabizanye tuvukira mu bibazo tukongera tukabikuriramwo kuko tuzira ivyo tutazi bigatuma tutabona imbere Satsi bari gwezagira amen Sabi wakoze kuba wemeye ukaza muri Buja FM kuba wemeye ukaza muri The Sound of Burundi la meilleure des stations nakindi two kwifuriza atari kugusabira Imana ibandanye igusikana kure igushoboze utera imbere aho uri uno munsi uharenge thank you so much turifuza kubona Sabi yaga asika kure harenze aho uri uno munsi jewe uretse ko uramunagira icyizere akagira abona ati byaranse cyangwa bizokwanka aho bigeze nuku ariko turasaba gusa abantu babe barashimaho nagijeje ibindi biza Imana inshallah Asan nabwira ikintu kimwe twavuye kuri Sabi Furungu tuza kuri Sabi Satellite uno munsi tugeze kuri King umva ico kintu twavuye kuri zero twavuye hahandi twabona indege mu kirere tukiruka nayo kugira ngo dusobore kwipepera tutazi yuko nabari ndani batubona ariko no munsi turicara mu nda y'indege tukaza gukora ibiteramo abantu bakaza kudutegera twavuye hahandi twava Kanyosa n'amaguru tuja kwa Mugisha Amir gukora indirimbo no mu yandi ma studio hari n'igihe vyashika tukagenda ku recording indirimbo igasohoka ari hit song ariko tudase nico gufungura ariko no munsi kubera ibikorwa vyiza vyatumye dushobora kuronka ivyo dufungura
ibyo duha abandi n'ibyo dusigaza tukabika nejo. Of course. Ni ikintu kidasanzwe kandi gikomeye. Ni ntambwe. Music abantu baraza bakagenda, ariko uno munsi umuntu ari muri music industry imyaka irenga 10 akora agasohora amahit, aba ari ikintu kidasanzwe. Congratulations kuri Sabi, Imana imuhezagire, Imana imurinde, satu wakoze, Imana iguhe umugisha. Amen. Imana ihezagira abarundi bayice kurya cyo gufungura ibagwiriza ubwenge mukundi igihugu cyanyu. God bless you. Yaga. Asan wakoze, Imana iguhe umugisha. Wakoze cyane mipo, mwakoze mwasho kutumviriza, mwakoze mwasho kuturaba kuri page yacu ya Facebook. Imana bahezagire, twamaze kwiza abantu ibihumbi ijana, ariko n'abantu bafite impano nibaze tubafashe ku mapaje yacu ya Facebook, ibintu bizoshika kure. Thank you, mwakoze, Imana ibahe umugisha. Reka ndabasigira indirimbo ivuga iti one day hari umunsi dotacinga ku mamiliyoni, nubona abantu bafise uno munsi nawe ejo uzobufise. Mwakoze, hasta la vista.